umugore atashobora kuza ababikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Muga ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene dukwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikorera. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Imana ibagirire neza. No munsi tugomba turabe amajambo ari mu gitabo ca mu ceti ca Timoteyo igice ni ca 2 umurongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 4 havuga gute? Dusome avuga ngo ijya mbere n'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo. Ibyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Imana yishimye cyane. Ngaho rero hariho ivyo Imana idutegeka. Ijambo ry'Imana ridutegeka neza abo dukwiye gusengera. Ingene dukwiye gusenga. Hariho abantu usanga bagomba kwisengera ubwabo gusa, bagomba kwisengera Imana, ndagomba kumukira, kumugirira ibi, ndagomba kumugirira ibi. Yego nivyo. Muga ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene dukwiye gusenga. Dukwiye gusenga gute? Aha turumva neza ingene dukwiye gusenga. Harimwo ubwa mbere bwo kwingingira. Ico ni cyambere. Kwingingira abantu bose. Icya kabiri no kubasengera. Icya gatatu no kubasabira. Icya kane no kubashimira Imana. Ibintu bine kandi ibintu bine bikomeye cyane. Reka tubivuge ko mu mwanya mutoya aya majambo n'amajambo akomeye cyane. Turumvise neza ko Paulo agomba kubwira umuhungu wiwe, amuhanura, amubwira ingene akwiye gusenga. Muri uwo gusenga kwinginga, iyo umuntu yinginga aringinga, mu kwinginga araheba akanaririmba. Murabona ingene umuntu yinginga umwana ingene bigenda, aragerageza uburyo bwose akamushishitira. Natwe twumvise ko bivyo byo kwinginga, hanyuma ngo cyane abantu dukwiye kwingingira Imana n'abami n'abantu bashizwe hejuru, abaperezida, abashikiranganji, abashinga amateka, abakenguza amateka, abayobozi bakuru, abo bose cyangwa abahanuzi, abo bose nitubingingira Imana. Ati Mana, turakweretse bano bantu, Mana ubashoboze, Mana ubahe ubwenge babashe gukora umurimo. Kubw'igikorwa cy'Imana niki bakora nacyo n'igikorwa cy'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko atakuganza kutava ku Mana. Ikigira kabiri rero twasanze muri ano majambo, twasanze irindi jambo rivuga gute? Beje kwinginga nira abantu bose, hanyuma ngo tubasengere, dusengera abo bantu batigika, dusengera abo bantu baganza, kugira ngo namba bavyukana imigabo y'Imana myiza. Nimba baryame bafise imigabo y'Imana myiza,
namba bariko baragira cooperation n'ibindi bihugu, bagire cooperation nziza ishobora kutugirira ikimazi. Urabona nko muri kino gihugu, urabona ibibazo bifise. Imana nicyo gituma dukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana ishoboze abaganza bacu kugira ngo ibi bintu ingene ibintu biriko biragenda biduga ibiciro, Imana idufashe kugira ngo ibintu bihinduke. Erega yo yatagitoro kiboneka, kwiyunguruza guca kugorana, kunguruza ivyo abantu bafungura bice bigorana, kunguruza ibintu n'abantu bice bigorana, bice bituguca usanga bice bizimba. Rero nico gituma rero abategetsi bacu barara ijoro n'umurango biga ingene vyogenda neza, biga ingene twokoroherwa, nico gituma nabo dukwiye kubasengera. Ikigira gatatu ngaha muri iri jambo twumvise kandi nuko ngo dukwiye tubasabira ati Mana bagirire upfu, Mana bafashe, Mana bagirire neza kugira ngo aya majambo atatu n'amajambo akomeye cyane hamirigira kangahe ngo tubashimire Mana turagushimira ingene waduhaye abaganza, turagushimira ingene waduhaye umukuru w'igihugu, turagushimira ingene waduhaye abashikiranganje, turagushimira ingene waduhaye abashinga amateka, turagushimira ingene waduhaye abayobozi bakuru. Ivyo byose abaserukira ibihugu vya igihugu cacu mu makungu, ivyo byose kugira ngo kumbure abantu tubashimira Imana. Hanyuma Imana ntitwabashimira Imana nayo izobasha kutwongera. Ngo agisangire imariza amapera ya padiri. Nitwashimira Imana ku vyo Imana yaduhaye, Imana izotwongera kandi izotwongera ivyiza. Imana nishimwe cyane, izotwongera ivyiza. Ngaya majambo rero, nawe ukwiye kumva. Hanyuma twumvise neza ngaha ngo kandi ngo cyane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro, dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo. Urumva bizodufasha kuba mu mahoro, bizodufasha kubaho dutekereje. Nandi nitutagenza uko ngo tubasengere, urabona nk'ubu mu mwaka uza tuzoba tugiye mu mwaka amatora. Urumva rero no kubasengera kugira ngo Imana yongere iduhe abategetsi bayubaha, abategetsi bazokumvira Imana. Nivyo tuba tujejwe twebwe kugira ngo dusenge nk'abakozi b'Imana n'ishengero, dusenge kugira ngo Imana iduhe abantu bashobora kutworohereza, iduha abantu bashobora kuduha tukaguma turi mu mahoro, iduha abantu bashobora kuduha tukama dutekereje. Kandi ivyo ngo nitwabikora Imana birayihimbara kandi ngo duca tuba inyankamugayo. Abantu benshi abakristo benshi usanga canke abakozi b'Imana usanga bagomba kwinjira cyane rwose mu bitabaraba, gasanga twakwitara mu bitaturaba. Mugayo ico bikora cyose twe turafise igikorwa cacu dukwiye gukora kugira ngo ibintu byose bigende neza, tube inyankamugayo ko twebwe nk'abarongozi ariya mwishengero turongoye, hariyo abantu batandukanye b'ivyimviro bitandukanye, kandi abo bose usanga bamwe n'abana b'Imana, kandi abo bose n'abakristo. Mugayo ico bikora cyose tumenye ne kumbure dushobora kubarongora, tubabwira ingene kumbure bashobora kwifata kugira ngo igihugu kibe mu mahoro, tube mu mutekano, nivyo biba ari vyiza. Hanyuma ngo ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Ivyo biremerwa mu nyonga z'Imana. Abantu badakora ivyo nivyo ukora ibitemewe imbere y'Imana. Imana igufasha cyane, ukora ibitemeye imbere y'Imana, kazi yako, ariko twari dukwiye gukora ivyemewe imbere y'Imana umukiza wacu. Ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri. Twebwe nitwe dukwiye kubasengera, hanyuma Imana ibahindure bakizwe bashike ku kumenya ukuri. Nandi bazogukura muri Yesu Kristo, ukuri nandi bazogukura mu Mana,
ntove wibaza ngo arahandi ukuri bazogukura, nta handi ukuri kuboneka. Mwibuke nako na Pilato yabajije Yesu ngo mbega ukuri ni iki? Kandi yari umujuriste akomeye, ujya ari umujuriste akomeye, mugabo yavuze ngo ukuri ni iki? Yarabajije ukuri ni iki? Nico gituma rero natwe naho dukwiye kumva neza ko ivyo ari byo Imana ikunda, kandi Imana igomba iki? Igomba ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Ni twebwe wo kubabwira, twebwe nitwaba na twebwe nk'intuzeye nk'umucungu uboze, tuzoce tuboresha iyindi micungu izocibora. Ufashe umucungu uboze ukagushira mu indi micungu, n'indi cinyaruka kubora. Ufashe ipera ukarishira mu yandi mapera cabora. Nico gituma rero natwe naho tutakwiye kubibibore, ahubwo dukwiye kuzana, twebwe nitwe dukwiye kuzana agakiza, nitwe dukwiye kuzana ituze, nitwe dukwiye kuzana amahoro, kuko turi abanyamahoro, kandi natwe dufise isoko tuyakuramo, ari isoko rya Yesu Kristo. Ngaya majambo rero yaburakeye nagomba ko tuvugana ko kuri uno munsi, nuko dukwiye gusengera abantu bose tutibagiye abaganzi. Imana